Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo igikoko n'igishushanyo caco. Igikoko n'igishushanyo caco nico cigwa cacu cuno munsi. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugiye mwami kwiga amajambo yawe, turakwinginze ngo abe ari wewe udutahuza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu co kuri uno mugoroba kivuga ngo igikoko n'igishushanyo caco. Daniyeli na Yohana bose baravyeretswe, Ivyahishuriwe igice ca 12 ku murongo wa 17. Ubu buhanuzi buza ari ubuhanuzi bubandanya bwiyongereye mu gice ca 12. Ivyahishuriwe igice ca 12 ku murongo wa 17 tubona igisato kigwanya uruvyaro rw'abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Ikiyoka c'imitwe indwi n'amahembe 10 carahize kugira ngo kigwanye abo mu ruvyaro rw'umugore basigaye. Kino kiyoka neza na neza gihagarariye ishengero rya gipagani ry'Iroma hamwe na Satani umurongozi waryo. Kandi umugore muri Bibiliya ngaha ariko arerekana ishengero. None rero igihe umuhanuzi yarahirije kubona ivyo, aho nyene umuhanuzi avuga ngo gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Ivyahishuriwe igice ca 13 ku murongo wa 1. Umusenyi wagiye uvugwa muri Bibiliya ushaka kuvuga uruvyaro rwa Aburahamu. Guhagarara ku musenyi kw'idini ya Satani ni kugwanya abana ba Aburahamu basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Ivyahishuriwe igice ca 12 ku murongo wa 17. Bibiliya yigisha iki? Ku murongo wa 1, umurongo wa 1 urangiza utubwira ikindi kintu gishasha umuhanuzi yaciye abona. Mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yaco hariho imigara 10, no ku mitwe yaco hariho amazina y'amarogotano. Iki gikoko gifise aho gihuriye n'idini rya Satani ry'Iroma, kuko ibimenyetso bikiranga birasa n'ivy'ikiyoka. Mu Vyahishuriwe igice ca 12 ku murongo wa 3 tuhabona ngo mwijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge, gifise imitwe 7 n'amahembe 10, no mu mitwe yaco cambaye imigara 7. None ngaha twabonye ko n'igikoko cari gifise amahembe 10 n'imitwe 7, ku mahembe yaco hariho imigara 10. Bagenzi, murabona yuko haba idini rya Satani ry'Iroma, haba kino gikoko naco tumaze kubona, ni bimwe bifise ibimenyetso bimwe. Idini rya gipagani ry'Iroma rirongowe na Satani na kino gikoko tumaze kubona ni ibintu bimwe. Kandi reka turabe ibibandanya. Igikoko na Satani isangiye na Satani kugwanya amategeko y'Imana, ariko coco gifise amazina y'amarogotano n'imigara igereranya kwishira hejuru. Ivyo byose ni ibintu biza kutumenyesha neza na neza ico gikoko icarico. Imbere yuko dutahura kino gikoko icarico, reka dusome uno murongo wa 2. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yaco yarameze nk'ayidubu, akanwa kaco kari kameze nk'akintambwe. Ca gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Mu buryo bwihuse uno murongo tujana muri Daniyeli igice c'7 hariya ku murongo wa 17. Ati ivyo bikoko binini uko ari 4 nibo bami 4 bazokwaduka bazukurutse mw'isi. Ikigwa cacu kivuga ngo igikoko n'igishushanyo caco. Turi caraba igikoko
bikoko. Ati ivyo bikoko binini uko ari bine nibo bami bazokwaduka bazukurutse kw'isi. Ubu rero turumvise ko iki gikoko naco gitegerezwa kuba ari ubwami. Ni muraba ukuntu ibi bikoko bine vyavuzwe muri Daniyeli igice c'indwi biboneka naho biri mu gikoko kimwe. Daniyeli yavuze ngo icambere cari intambwe, Yohana akanwa kaco kari kameze nk'ak'intambwe. Ica kabiri casa n'idubu, Yohana ati amajanja yaco yari ameze nk'ay'idubu. Daniyeli ica gatatu casa n'ingwe, ico gikoko ubwaco casa n'ingwe. Uyo ni Yohana. Ubwa kane Daniyeli avuga ngo ica kane cari gifise amahembe 10, Yohana ati ico gikoko cari gifise amahembe 10 nk'uko twabibonye, kandi nk'uko twabibonye igihe twiga indoto za Nebukadineza. Ubwami bwa mbere bwatwaye bwari ubwa Babuloni, ubwa kabiri bwari ubw'Abamedi n'Abaperesi, ubwa gatatu bwari Abagiriki, ubwa kane yari Roma. None rero ntabwo turi buje kure yica ubuhanuzi bwamaze kuvuga vyanka vyakunda buno bwami nyene Daniyeli yabonye, nibwo na Yohana yari karabona. Daniyeli tubona ngo ica kane cari giteye ubwoba c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi, cari gifise itandukano n'ibindi bikoko vyacitanye imbere, kandi cari gifise amahembe 10. Nitegereje mbona muri yo hamezemwo akandi gahembe gatonya, imbere yako hakugwa amahembe 3 yari ahasanzwe, maze ako gahembe nkabona k'amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye. Maze wa wundi arambarira ati ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane kw'isi, kandi buzoba bufise itandukano n'ubundi bwami bwose, buzotabagura isi buyijajange. Kandi ku vy'ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10, maze mu nyuma hazoza uwundi mwami, ariko we azogira itandukano n'abambere kandi azonesha abami 3. Bagenzi, nk'uko twamaze kubibona, igikoko ca kane Daniyeli yabonye neza na neza kirafise naco aho gihuriye na ca kiyoka canke idini rya gipagani giroma. Ariko mu idini rya gipagani giroma, nk'uko Daniyeli ngaha yabibwiwe, hagomba kuza uwundi mwami, ariko we akagira itandukaniro n'abambere. Nico gituma Yohana mu kumubona amubona mu gikoko gisa n'ingwe gitandukanye n'igikoko gisa n'ikiyoka, kubera yuko ntazoza mu ishusho ya Satani, ariko azoza mu yindi shusho, kandi azonesha abami 3. Ibikorwa vyiwe ni ivyahe? Bibiri ivuga ngo isumba byose azoyivuga k'amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe. Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 23 gushikana ku murongo wa 25. Ekleziya y'abatumwa ku rupapuro rw'775 batubwira ngo ico gikoko nta gukekeranya ni Roma, nta guca ku ruhande. Iki gikoko ni idini ry'Iroma, kandi ubwa mbere ryari rirongowe n'Abakayisari. None igihe ryari rirongowe n'Abakayisari, umuhanuzi yaribonye neza na neza riri mu ishusho rya Satani, arigereranya nk'ikiyo c'imitwe 7 n'amahembe 10. None ngaha mu vyayishuwe igice ca 13, umuhanuzi rino dini nyene rya gipagani giroma yaribonye mu ishusho y'ubupapa, maze acararibona ko ari dini giroma rirongowe n'ubupapa. Ubwami bw'ubupapa nibwo bwasimbuye ubutware bwa Kayisari. Ubupapa bufise kwishira hejuru kurenza ukwaranze abatwaye idini ya gipagani. Amazina y'amaragutano muri Bibiliya nkomoko bavuze amazina yo gutuka Imana.
irivuga bakoresheje niryo ryakoreshejwe aha muri Matayo igice ca 26 ku murongo wa 65. Amazina yo gutuka Imana papa bisobanura se w'abantu bose. Yesu nawe yavuze ngo kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data kuko so ari umwe ari uwo mw'ijuru. Matayo igice ca 23 ku murongo w'9. Aha twovuga padiri bisobanura naryo nyene n'izina ryo kwishira hejuru. So wawe mukuru. Monsenyeri bisobanura ngo Mana yanje. Revera bisobanura bivuye muri vuga revere guhishura. Umuntu yiyise revera aba yiyise ngo n'umuhishuzi, wewe ashobora guhishura amabanga. Yamara Imana niyo ishobora guhishura amabanga. Koko ano niyo mazina y'amarogotano aba ariko aravugwa ngaha muri Bibiliya aranga kino gikoko. Muri Luka igice ca 5 ku murongo wa 21 tuhabona ko Yesu ari wafise ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha gusa. None rero reka turabe ibivugwa ku bubasha abapadiri bafise bwo kubabarira abantu ibyaha. Umupadiri ngo ari mu kibanza ca Kristo igihe avuga ngo ego ti absolve, ndakubabarira ibyaha. Umuntu arababarirwa ibyaha. Kubabarira icyaha kimwe rukumbi bisaba ububasha bw'Imana. Papa Inosa wa gatatu nawe yaranditse ati ntabwo byaba ari ugukabya kuvuga ko hakurikijwe ububasha bwabo abapadiri n'Imana nyinshi. Uwitwa Mutagatifu Bernardine w'Isiana nawe yaravuze ati ububasha bw'ubupadiri n'ububasha bw'Imana, kuko guhindura umukate umubiri wa Kristo bisaba inkomezi nyinshi zingana no kurema isi. Bagenzi, kuba ico gikoko ciburutse mu kiyaga, ikiyaga mu buhanuzi n'ahantu haba abantu benshi. Arambwira ati y'amazi wabonye maraya yicayeko niyo moko n'amakungu n'abantu n'amahanga n'indimi. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 17 ku murongo wa 15. Uko niko ubupapa bwaje gukomera bukishira hejuru y'ikintu cyose, mbere bukishira hejuru y'umuremyi. Daniyeli yareretswe ibizoranga ubupapa, havuga ngo izo ngabo bo nico kimazi gihora gitangwa bikabugwa mu maboko yaryo kubw'igicumuro. Ivyo kuri ribishiburira hasi maze rikora ivyo ryigombeye riratunganirwa. Daniyeli igice 8 ku murongo wa 12 n'uwa 14. Raba namwe ivyaranze ubupapa ukuntu vyose bivugwa muri ino mirongo. Giteranura akanwa kaco kirogota ku Mana, kirogota no kw'izina ryayo no kw'ihema ryayo no kubaba mw'ijuru. Gihabwa kugwanya abera no kubanesha, kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Raba namwe ukuntu vyagiye bisohoka, kandi ababa kw'isi bose bazogisenga. Umuntu wese atanditse izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kukimaze uhereye ku kuremwa kw'isi. Namba hari umuntu hari n'ugutwi niyumve. Namba umuntu yagenewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri. Namba umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicisha inkota. Aho niho ukwihangana kwabera guserukira bo n'ukwizera kwabo. Ivyahishuwe Yohana igice ca 14 murongo wa 4 gushikana ku murongo w'10. Daniyeli yarabisobanuye neza mu kuvuga iby'iki gihe avuga ngo maze nitegereje mbona iryo hembe rigwanya abera rirabanesha gushitsa uwa mbere na mbere aje atsindishiriza abera bisumba byose. Nuko igihe kirashika abera begukira ubwami, maze wawe ndarambarira ati ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane kw'isi, kandi buzoba bufise itandukane n'ubundi bwami bwose. Buzotabagura isi buyisiribange buyijajange, kandi isumba byose azobivuga ko amajambo y'agatituro. Azocoboguza abera bisumba byose, azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa amaboko yiwe.
kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 21 gushikana ku murongo wa 25. Amezi 42 angana n'imyaka 1260 itangura mu gihe c'iyimikwa ku mugaragaro c'ubupapa mu mwaka wa 538 gushika mu mwaka wa 1798. Ico gihe ubupapa bumaze kuvyura inguza bugakomera bwarisha abantu benshi. Ico gihe hafi miliyoni 50 zirapfa zizize kwanka kwemera ubupapa n'inyigisho zabwo bwari bwazanye zo guhindura inyandiko. Muri ya mitwe yacu mbonamwo umwe usa n'ukomeretsa akagirire, uruguma rwacu rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira. Ivyahishwe igice ca 13 ku murongo wa 3. Ubwo buhanuzi bwasohoreye guhera mu mwaka w'1798. Umugenerale w'umufaransa yitwa Berthier yafashe Papa Pio wa gatandatu akamujana kumufunga, maze caho igihe ubutware bw'ubupapa butariho. Pio wa gatandatu yaje gupfira mu gasho mu mwaka w'1799. Uruguma rwocishe rwakize mu mwaka w'1900 aho hasubira gutogwa undi mupapa. Ubupapa bwongera kubaho muga atanguvu bufise. Bwongeye gukomera mu mwaka w'1929 aho Mussolini yaha ububasha papa, maze ubwo bwami bukabandanya gutegeka i Vatikano, kandi ababa kw'isi bose bazogisenga. Umuntu wese atanditswe izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kikimaze uhereye ku kuremwa kw'isi. Kumvira ubupapa no kumvira Yesu nivyo biriko biravugwa ngaha. Abantu bose amazina yabo atanditswe mu gitabo c'ubugingo bazogisenga. Abantu badasenga ubupapa n'abantu basenga ubupapa. Kumvira ubupapa no kumvira Yesu nivyo bitandukanya koko aba amazina yabo yanditswe mu gitabo byo mwijuru nabo bose amazina yabo atanditswemwo. Kumvira isabato yashizweho n'Imana canke dimanche yashizweho n'ubupapa ni itandukaniro rikomeye cane rigiye kwerekana ubwoko bw'Imana n'abatari ubwoko bw'Imana. Aho niho kwihangana kwabera guserukira bo no kwizera kwabo. Bobo bitondera ivyagezwe n'Imana n'isabato irimwo, kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Bitondera ivyagezwe n'Imana n'isabato irimwo. Reka tubandanye ubuhanuzi bwacu turabe igikoko casokorotse mw'isi icarico. Kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama, kivuga nk'igisato. Ivyahishwe igice ca 13 ku murongo wa 11. Ngaha tubona igikoko c'amayobera. Ubwa mbere umuhanuzi yakibonye gifise ishusho y'umwagazi w'intama, mu nyuma aza kumva kiriko kiravuga nk'igisato. Umuhanuzi yabonye ikindi gikoko cari gifise amahembe abiri kandi cashokorotse mw'isi. Mw'isi bisigura ahantu hari abantu bakenya. Ubupapa bwari bushigikiwe n'abami bose b'iburaya mayinga 42 bwariko buratoteza abanse kubwumvira, bubitwa abahakanyi. Nibwo bwabise abaprotestanti mu 1620. Abaprotestanti batanguye kwisuka mw'ibahari Mediterane barondera ubukiriro. Bagiye bashikira ku kigwa. Ico kigwa nico caje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagorozi babizigirwa kuri Kristo baje kuri buno butaka batandukanye cane mu myemerere n'abayoboke b'ubupapa. Iki gikoko gishushanya Amerika n'idini ryatanguranye nayo rya giprotestanti. Abanyamerika ba mbere nibo bashizeho iri tegeko, ubuprotestanti n'uburepublika. Gukomoka kw'isi nuko Amerika ari ubutaka butahoze bubaka abantu benshi, nayo amahembe abiri agereranya nayo mategeko abiri. Igihugu ca giprotestante
hamwe n'ubutegetsi bwa kirepubulika. Inkomoko y'abaprotestanti yari iyo kumvira Bibiliya nk'uko umwagazi w'intama Yesu yabigenza. Iyo niyo mpamvu bwagereranijwe n'intama. Biratangaje cyane kuko umuhanuzi yabonye mu maherezo y'inzira y'ico gikoko kivuga nk'igisato. Satani yihishije mu idini rya gipagani ry'i Roma, yaragwanije ishengero ry'ukuri, yihishije mu bupapa, yaragwanije abera basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. None rero no mu baprotestanti Satani ashobora kuba yarabateye. Rero kuvuga nk'igisato kw'abaprotestanti ni kuzana ya mategeko y'ibihimbano y'i Roma, akaba iyo amadini ya giprotestanti yigisha. Bibiliya ivuga ngo kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaco, kigobera isi n'abayibako, gusenga ca gikoko ca mbere. Nimurabe rero amadini ya giprotestanti yahakanye ubupapa yitwa abaprotestanti. Muguno musi niyo ya mbere mu kwigisha dimanshe. Nico gituma ngaha bavuga ngo kigobera isi n'abayibako, gusenga ca gikoko ca mbere. Abaprotestanti babonywe nabo bariko baragobera abayoboke babo gusenga amategeko yashizweho n'ubupapa. Kabundi twabonye bwakize iruguma gocishe kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mw'ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu. Ngaho umuhanuzi yabonye kugira ngo abaprotestanti bakwegera abatuye kw'isi kuyoboka ubupapa, ngo bazokoresha ibimenyetso n'ibitangaza harimwo no kumanura umuriro. Igikorwa ca protestanti ni kugobera isi n'abayibako, gusenga ubupapa, kandi kugira ngo abayoboke babo babemere bazoba bakoresha ibitangaza, maze abantu bakavuga ngo nkurikije ibitangaza pastor akora, nkurikije ukuntu avugana n'Imana n'ibimenyetso byose akora, sha ivyo ari karambarira n'ukuri. Iyaba ivyo uri kurambarira ariko kuri, Imana iba yarabimpushuriye kubera yuko avugana n'Imana. Yamara ubuhanuzi bwari bwarababonye yuko Satani azobaho ububasha, maze bavuga ngo kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato. Ngo Satani ari igisato azobaha ububasha, azoha abarongozi b'amadini ya giprotestanti ububasha bakora ibimenyetso n'ibitangaza, bamanura umuriro kugira ngo bikunde abayoboke babo babazane nk'ababoshwe kuyoboka amategeko y'ubupapa. Kizimirisha ababa kw'isi ibimenyetso, cahawe gukora mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa kw'isi gukora igishushanyo ca gikoko, cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho. Ivyahishuriwe igice ca 13 ku murongo wa 12 gushikana ku murongo wa 14. Icigwa cacu kivuga igikoko n'igishushanyo caco. Igikoko twamaze kubibona yuko ari ubupapa. None ngaha muri uno murongo tubonye yuko abaprotestanti aribo bakora igishushanyo c'igikoko. Hano bavuze ngo kibarira bakwisi gukora igishushanyo ca gikoko. None igishushanyo ca gikoko ni icahe? Igihugu c'ubuprotestanti kizorenganya abantu b'Imana kimwe nk'uko ubupapa bwabigenjeje. Ubu ubuprotestanti bwarahindutse igikoresho ca Roma. Nibwo Bibiliya yise umuhanuzi w'ikinyoma mu vyahishuriwe igice ca 19 ku murongo wa 20, kandi na Ekleziya y'abatumwa paji y'amajana 776 iravyemeza. Izohatira abantu bari munsi y'ubutegetsi bwayo gusenga ca gikoko ca mbere, arico bupapa. Aha rero tumaze kubona ubutegetsi butatu buhambaye: Satani, ubupapa hamwe n'ubuprotestanti gito. Mu gihe Mpwemu Yera abereyeho kutwemeza icaha no kutuyobora akatugeza ku kuri kose, umwuka wa giprotestanti uhendesha abantu gukora ibimenyetso bihambaye, kumanura umuriro uva mw'ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu, kuzimirisha ababa kw'isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kubarira ababa kw'isi gukora igishushanyo c'igikoko. Uko niko
abiyita abaprotestanti b'iki gihe bahenzwe bayoboka papa uwo bari barinuvye. Gushikana n'ubu itegeko rya papa riratangazwa muri ayo madini, kandi kubera ibimenyetso n'ibitangaza by'icigira mpwemu yera atarico, abantu benshi barazimiye karahiba. Isumba byose azoyivuga amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Ubupapa bwarahinduye, azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe. Bagenzi, Bibiliya yerekana iki? Ntimubone hari ibyahinduwe, hari ababihinduye. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje, n'akara ku mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. None uno munsi papa yaramaze gutangaza guhezagira abasangiye ibitsina mw'irema. Imana yahezagiye abadasangiye ibitsina, kandi itegeka abakozi bayo kuzokwaba babigira batyo. Mu kurwanya irema, Satani aciye mu bupapa ahindura ubugeni bwera, agatangaza nawe imihezagiro ku basangiye ibitsina. Icakurikiye ku muremyi cabaye guhezagira isabato, irayeza. Ubupapa nabwo bwigira Imana mu kweza dimanche. Bagenzi, birakomeye. Murabona ngaha papa yari yambaye idarapo, ibendera y'ababana basangiye ibitsina. Iyo ni darapo y'aba homosexuality. Bibiliya mu gihe tubwira ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato, ikatubwira yuko dukwiye kuziririza umunsi w'isabato. Ekleziya yoyo ivuga ngo ekleziya irazigama amabwirizwa 10, ikayaraba nk'inzira ntangere twogenderako. Yarahinduye gusa umunsi w'isabato, itora ukurikira ngo ube umunsi w'Imana. Ubwuzure bwa kera ku rupapuro rw'135. Imana nayo ivuga ati ntimuze mwungure ku vyagezwe mbagira, canke ngo mubigabanye, kugira ngo mubone kwitondera ivyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagira. Amaso yanyu yiboneye iby'Uhoraho yakoze ku bw'Abayali y'i Peyori, kuko Uhoraho Imana yanyu yaranduye abantu bose bakurikiye Bayali. Gusubira mu vyagezwe igice ca 4 ku murongo wa 2 n'uwa 3, Yesu yavuze ati ntimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe canke amajambo yabwishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ariko ubupapa bwobwo bwarubahutse, burabihindura kandi burabikora. Yohana yerekwa Babuloni hakomvomvoka. Hanyuma y'ibyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mu ijuru, afise ubutware buhambaye, isi ibonesherezwa n'ubwiza bwiwe. Asemera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse Babuloni, ca gisagara gihambaye. Bagenzi, ibya Babuloni byaragiye ku mugaragaro. Ivyahishuriwe igice ca 18 ku murongo wa 4, numva ijwi rivuye mu ijuru rivuga riti bantu banje nimuviwe, kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku byago vyiwe, kuko ibyaha vyiwe byarundanijwe bigashika mu ijuru, kandi Imana yibutse kugabitanya kwiwe. Mumugirire ibihwanye n'ivyo yagiriye abandi, mumugerere kabiri ibikwiranye n'ivyo yakoze. None kugira ngo ibyaha birundane birinde bishika mu ijuru haba hagenze gute? Tuzi neza yuko icaha cose umuntu yihanye kirababarirwa. None icaha kiza kurundana hagenze gute? Bigaragara yuko hari icaha abantu bakora batihana, bigatuma kirundana maze kigashika mu ijuru. Mu madini atandukanye umuntu yishe umuntu baramuhanura kumbura akihana. Ubusambanye nuko, ariko nta kindi caha abantu bakora nkana ku mugaragaro, mbere bakaguma bagikora batihana, atari kuzirura isabato. Rero barabikoze igihe kirekire, ngaho umuhanuzi yabonye ivyo vyaha byararundanye birinda bishika mu ijuru. None rero mugenzi, Imana iraguhanura ngo witandukanye n'igikoko n'igishanyo caco. Bibiliya
iratubuza guhisha ukuri, ariko itubwira ngo nimwe muvuga igiti ko ari ciza n'ibyo camye ko ari byiza, canke mwe muvuga ko igiti ari kibi n'ibyo camye ko ari bibi, kuko igiti kimenyekanira ku byo camye. Matayo igice ca 11 ku murongo wa 33. Igiti ari ciza tuvuge ko ari ciza, ari kibi naho tuvuge ko ari kibi, ariko Mpwemu avuga byeruye yuko mu bihe by'iherezo bamwe bazota ibyizegwa bagashira umutima ku by'impwemu zizimiza no ku by'inyigisho z'abadayimoni, bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma, bakokeje icapa mu mitima yabo bagiriza ikibi. Igice ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 ku murongo wa mbere hamwe n'uwa kabiri. Kumbure ino mburi ya Yesaya nawe irakuraba, kandi nibabwira ngo nimubaze abahamagara imizimu, mubaze n'abamenyi bajwingira bongorera, mbega ikibereye abantu ntibari bakwiye kubaza Imana yabo? Mbega ibyo abariho byobazwa bapfuye? Dusubire ku byagezwe no kuri bya bishinga ntahe, nibatavuga ibihwanye nabyo bazoba mubwira ntibuce. Yesaya igice 8 ku murongo wa 19 n'uwa 20. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza, kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Raba ndabibabwiye bitaraba, nuko nibababwira ibyo bazababwira byose ntimuzobyemere. Yesu avuga ngo riya muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa 24 gushikana ku murongo wa 30. Ntimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumure, canke ngo muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'impwemu canke n'ijambo canke n'icete kimeze nk'ikivuye kuri twebwe, kivuga yuko umunsi w'umwami wacu uhejeje gushika. Ngaho intumwa Paulo iraduhanura yuko kuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Igice ca 2 Paulo yandikiye Abatesalonike igice ca 2 ku murongo wa 2 gushikana ku murongo w'9. Igishushanyo c'igikoko n'ugwiyunge rw'amadini. Kw'isi hari amadini menshi, ano madini agiye kuzokwishira hamwe kugira ngo yemeze isi n'abayibako kuyoboka inyigisho z'ibihimbano zitera zishigwaho n'ubupapa, kandi bose bazoshira hamwe kugira ngo bagobere abantu gusenga amategeko yashizweho n'ubupapa, na cane cane dimanche, kuko nico kintu ca mbere gishira hejuru ubupapa. None rero mugenzi, uhamagarirwa kuva mu mwiza urimwo. Inzira ni zibiri gusa: kuyoboka umuremyi yaremye mu minsi 6, ku munsi ugira indwi ikaruhuka, agaca ashiraho isabato nk'ikimenyetso kitwibutsa irema, canke ukayoboka ubupapa bwobwo bwarondeye kwigira nk'Imana, maze bugashinga dimanche ngo abayoboke babwo abariyo baruhuka. None Yesu akubwira ngo tera umugongo ubupapa uyoboke umuremyi wawe. Aha abariko ikimenyetso c'igikoko bagiye kwigaragaza vuba, yamara bobo bazoza kuboneka abantu bari iki kimenyetso c'Imana, ari yo sabato iboneka mu mategeko 10 mw'itegeko rya 4. Bobo bazoba bamaze gutoranywa. Abantu barondera gukura rino tegeko ngo bari kubone mu mategeko y'Imana ntibizoborohera na gatonya, kubera yuko Yesu yavuze ngo wishe rimwe uba wishe yose. Inzira ni zibiri: abari ku ruhande rwa Abeli bavuga ati twebwe tuzoyoboka Imana nk'uko yabivuze, hama n'abari ku ruhande rw'igikoko n'igishushanyo caco, bobo bashaka gusenga Imana nk'uko bigombeye. Inzira ni zibiri: abaja ku ruhande rwa dimanche n'abaja ku ruhande rw'isabato. Abayoboka ubupapa, haba abagatolika canke urwiyunge rw'amadini arigo gishushanyo c'igikoko, abo bose n'abayoboke b'ubupapa. Hama abaja ku ruhande rw'isabato bakitondera amategeko yose y'Imana, ni sabato irimwo kubwo kwizera Yesu kwabo. Bano nabo bari ku ruhande rwabo.
n'inzira n'izibiri zonyene, ariko mugenzi ndaguhamagara guhitamwo uruhande rwa Yesu. Yesu umwami wawe aguteze ibiganza, uje mu basigaye bitondera amategeko y'Imana. Ku isabato dufise umubatizo udasanzwe. Ushobora kuvuga ati njyewe nasanze nari narayobye, nanjye nagendeye inyuma y'igishushanyo c'igikoko canke igikoko, none rero ndashaka gutangura inzira nshasha nifatanye n'ubwoko bwera bwasigaye bwitondera amategeko y'Imana yose n'isabato irimwo, kandi babifashwa no kwizera Yesu kwabo. Ushobora gufata ingingo yo kwifatanya natwe muri no rugendo turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana, maze nawe ugatangura bushasha biciye mu kuvuka bwa kabiri bundi bushasha. None rero umuhamagaro uno munsi tukugira ni kuza kwiyandikisha, kubera yuko amahirwe arahari yuko nawe wotangura ubundi bushaco kimwe n'abandi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Abariko barakurikirana bino vyigwa ku mbuga ngurukanabumenyi bashobora nabo kwiyandikisha, maze tukababwira bo uko vyogenda kugira ngo nabo bashobore gutangura ubundi bushasha. Bashobora guca batwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Nanje ngiye kubagirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze kuba uduhaye ano mahigwe yo kugira ngo mwami dusobanukirwe ivyerekeye buno buhanuzi, utwereke imigwi y'abantu iriko iraduhenda. Kandi urakoze mwami kumaze gufasha bano bene data bakabitahura, kandi mwami ubahaye amahirwe yo gufata ingingo yo gutandukana n'imigwi zimiza, maze bakifatanya n'ubwoko bwawe. Ndabasengeye ngo intambwe bamaze gutera maze zibakomerezemwo, ubahe no gutera n'izindi ntambwe zisigaye. Rema gushasha imitima y'abantu bose bamaze kumviza rino jambo, babwire yuko ari ubutumwa bw'urukundo no kubahishurira. Kandi mwami n'abafise imitima ikomantaye ndabasengeye kugira ngo uyoroshe nk'inyama, bamenye yuko ari we wabagendeye, maze kuno guhishurirwa bahawe bagufate nkana, kandi kubabere ukurokora ubugingo bwabo. Mwami reka ndakwereka batanze imitwaro, abafise ibibazo bitari bimwe, ubunyantege mu bwamwe, abashaka gufata ingingo ariko Satani akaba yarababoshe. Twese n'udutunganye, amazina yacu ukomeze kuyandika mu gitabo c'ubugingo, kandi mwami uduha ivyizigiro vyo mwiherezo, kwitegura kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.